Shaka amafaranga umukobwa ashaka kugira inzara ndashaka kugira imishatsi yanje umva nyine mana none mana Angine imbeho nyinshi nimbeho nyinshi ni ukuri turabibona n'umushiri wanje twashwanye mwashwanye oyoye tumwe cyanaboye donc sinagiye mvuga ati ngo ndetse confirmation wiki ivyoye like ni bya bindi ni experience muzindi inshaka ilica naraguhaye kuvuga urumva ukunye utafise amasoni ukunye niki like genda we impact le monde urumva ijya experience nagize kuja muri miss yaramfashije ni nararonse ama opportunité menshi urumva afasha kugira ibindi bintu ivyo bindi bintu navyo bikafluence abandi bantu muri genre muri sens ya nyine yuko kuba influence nyine bakavuga nti okay wow hari imana nta wamenya office nta wamenya niyo mpamvu rero ikintu cyose kiba ni umugambi w'Imana imagine ndavuga ati genre Imana we bube ati okay God wavyakiriye gute navyakiriye gute ntiwagiye kurira ukavuga ati n'Imana kajona umuntu umwe araje wenda gusororere umuntu ahura n'abantu benshi umukobwa uhura tovite bigeragezo tovite bigeragezo ntavyonze umva mbwa uhura n'abantu benshi uhura n'amakameshi y'abantu y'abahungu urumva rero ikintu kimwe cakiryoha cyo ndabwiye ati ego kera genre umuntu ataraja deep urumva wacu usanga ati haje naka umuntu ntiyamenya ama decision afata You good, the good, me the good. 1 million. Hello everybody. Neza, je meze neza. Shari nko mbibona nangwe ifise mood ya bien. Nyene sinzi naco navyisanze ngo munsi ibintu bimeze fresh. Kwindi ncuro ni mu kiganiro isi dutuye ndabaye kazi. Sindi je nyene ndi kumwe n'umutumire n'umwigebe n'umukobwa mwiza cyane. Aza kutwidondora, aza kutubwira byinshi vyiwe ava yuko dutakuyaga byinshi kuriwe. N'umukobwa yagiriwe amahirwe yo kugira ndabivuga ega ni stage profil Jako ndaruguhaye yagiriwe amahirwe yo gushika muri finale ya Miss Burundi 2023 rero no munsi kuri STV niwe turi kumwe ni mwiza cameraman mfasha muhere ku maguru muduze hejuru urumva kugira babona umuntu turi kumwe so isho baby girl Gyna kama dawa no munsi rero ebana ndi muri cameraman ndi muri mood ya bien hanyuma ndabaye ikaze ndanamwakira uno munsi rero mu kiganiro isi dutuye turi kumwe na MC Handi yafatiriwe no munsi ndi George nyene inyuma ya kamera ni Fabrice ni Chagrin turabaye ikaze mu kiganiro isi dutuye so ntatevye mudu yanje ngo mpave mvuga amajambo meza mpave birangirana bagiye atavuti take your time it's okay it's fine ngo waruvuga okay yeah take your time yes okay but now the time is for you okay thank you very much so nikime mvama njabuka amazi reka umeze neza rero shima ego amafume arakubereye trop iyo rouge à lèvres irakubereye trop iyo shinyo irakubereye trop birarangiye ndagurutse birasaze ndaba compliment urumva oya compliment ntacitwaye ubundi nziza gutanga voilà bon je rero ndakuzi ntabwo tubiye ndakuzi ariko nk'abana y'ijya mbere baba bakubonye nibyo turi kumwe mu kiganiro isi dutuye okay baramukanye my people voilà poyande iwawe about people wa Gyna it's okay it's fine yeah okay Gyna itwa Lynn Shera Barungura mesubiyemo Lynn Shera Barungura ko bigoye gufata ese ko bigoye gufata abantu mumva bati inde umva bumvye bashaka Lynn Shera Barungura nkuko yagashitse Lynn ukwezi Lynn L Y N E
Line. Line. Ok. Gyna wize. Nize ntaha. Okay, niyo manje ndagira wize uraraye. Wize ku mugoroba. So yego nitwa Line Shera barungura. Hama ntabindi tuvuga. Yesu. Okay, nkuko yabivuze. Okay, turavuga nawe tuba. Iki byose. Okay, amazina yanje nayo ndumwigeme ndumukobwa akunda Imana yamenye so yego voilà niyo ni profile yego nenakibagiye niyo ni profile narakiriye Yesu umwami n'umukiza neza cyane warakijijwe yego nubatse na Kristo urubatse yego na Kristo murambikana impeta icyo tubyihorera tubirenga okay Line Shera barungura no mwigeme wa Kristo no munsi tukaba tugomba tubabwire ijambo ry'Imana tukaba tugomba tubasigurire ijambo ry'Imana kubasigurira ijambo ry'Imana tugomba tubere ku bwiza bw'Imana ubundi ubwiza bw'Imana bugaragare muri twebwe haleluya iyo vibe urashobora kwemeza abantu bakora dukurikirana yuko wakijijwe kubera ko twinjiye muri studio twabategurira no munsi iyo abantu babona umuntu ukwasi kwagaragara ko yambara urabona kuva hejuru ko afunga umushatsi filme akaruja lèvre impuzu yambara higera abantu benshi ntibashobora kumva ko uwo muntu yoba afise Kristo muri we afise ishusho ya Kristo entre tawusengera Saint-Marc anglicane uri no mu anglicane amatwa nsumira ngurimba muri korali yego ijwi rya kanga ni rya mbere toujours abakobwa bose baririmba ijwi rya mbere ndavanga byose ni sawa voilà rero Shera n'umukristo cyane ko muri anglicane kandi n'umuririmbyi yego tuje rero ku yo sujet yacu iyo umuntu ariko aragerageza kukubona apparence yiwawe uretse ko je boza kunkonvenka yuko wewe ishusho ya Kristo agaragara muri wewe yego how bon benshi ofetse bakunda hakintu wavuze ngo uvuga ko iyo vibe ufise yerekana yuko uri mu Kristo ofetse abantu bari bamaze kwisha mu mutwe yuko bon si kwisha si bose mugabo ni benshi la majorité yuko umuntu avuga ijambo ry'Imana ari wawundi abayamba igipano kigera hariya ibuka risongo imeze gutya igishati ciki oversize cagena mwibarabara ase uku uyi nome abakristo bo bari civilize mugabo kera nuko byari bimeze non c'est pas ça en fait ivyo nivyo abantu benshi bishira mu mutwe omengo kuryoherwa omengo uri muri Kristo ni bya bindi gumwe wiyorobetse nguriya ntaraba hariye ntaramukanye ntaraba mu maso umuntu iyo image ndashaka ko abantu bose bayikura kuko no muri Kristo turaryoherwa twisiga karujani turamota turisigane attendez inye turimo no kamera ntiyadukamera dusiguri tanguye gufuka okay bafira rero umukobwa wa Kristo tubwire oye impagurutse niyo bigaragara uhagurutse ikigera bereke n'abagitere yadigera kuri ego si question y'ivyo au fait ni kubera abantu bamaze kwishira mu mutwe yuko urumva like novuga gute mubabadire abantu baragira ariko ndagira isakoshi yanje neza nkigwe mu amafaranga menshi so c'est pas question y'ivyo urumva ego uko ego bavuga muri Kristo kwambara gucyaye iki urumva hanini habandi bantu basha bitwaza ngo gukizwa ni mu mutima ego gukizwa si ego benshi niko bavuga kugira baca bakora bagira ama comportement ivyo sivyo normalement bavuga ati gukizwa naho nyene ni kwa mivyamu bisigura wewe nimba jewe tuhuriye ahantu mwibarabara ndiko ndasemera ndi muri ndiko ndatukana iki niki hama nkacanza kukubwira ivyerekeye agakiza ivyerekeye Imana ngo mbyatsire icecekere wewe wari kuratera iparara hariya wowe nasanze muri ville uri kurasemera uri kuragwana kumva ni bya bintu byama muri barakura umwana atanga muzamura hana umutambisha yasisa niyo mpamvu nabwatsi hama hari ibintu ivyamwa bisigura ama carte hariyo ama ndazi ivyamwa bavuga ati mwami ivyamwa
kandi ijambo ry'Imana eh, rivuga ngo muzobamenyera ku byo bama. voilà urumva donc impamvu ndakunda kugira gutyo Imana yegirabya mu mutima mugabo abantu nabo ntitubona mu mutima that's why rero ikintu naco kindi nibiye vyekina apparence urumva kumva yuko arisiga kanuze agahuja rero none iki yavuga no dosieri asaba kuvuga no dosieri ari civilize none ndababaza ikibazo kimwe ndababaza ikibazo kimwe ivyo vyama vyateye ikibazo ngaho mu kibanza vyama vyateye ikibazo kumva ngo none ngo iki genre ari banyure asa neza yambara neza ari style iki ngo arakijije wow ega mu Mana tura Imana ntiri contre kumota ntiri contre kwambara neza ntiri contre gusa neza anti ariko nambaye filme ntukurambura neza donc ibyo byose bakubone ariko n'akamakiyaje yego donc rero non plus noza kukubwira mu Imana nambaye jare za bindi mengo opana vy'ibisazi jare mpitanye impuzu hariya ibiki n'ibiki genre sindi propre sindi kamanje kukubwira Kristo ko Kristo arahindura Kristo oyago foko tumaze dusonye apparence yacu mu mitima hama tugende tubwire rero abantu vyekeye ijambo ry'Imana yeah. Wow. Wavukiye mu muryango usanzwe ukijijwe canke uri muri babandi jewe nagiye gukizwa kwakira Kristo narakuze urumva bivanye uko novuga narahinduye idini mugabo niyo narindi kumbure naho nyene hariyo Kristo mugabo jewe sinabona yuko biriko biranyorohereza neza ndavuga ati okay rero je change ndiri dini ngenda handi mvuga ni okay ubu rero bimeze fresh bihagaze neza kandi hariyo n'amajambo ntahura woba wagiye kuvuga ati jewe wakiriye Kristo ryari canke wavukiye mu muryango wakijijwe abonye donc wabikuriyemo hari ikintu kimwe cambere abantu bihenda yuko kuvukira mu muryango ukijijwe ariko gukizwa hari n'abandi banashima bavuga ngo ngo ndakijijwe ngo bari bakijijwe donc kuvukira mu muryango hamwe kugira aja gusenga numve ugakura uri mw'ishengero umva mu ishengero siko gukizwa ko kwitwa ngo aho oye ni kwa kurera umwana ukamurera mu ijambo ry'Imana ukagira ikintu rero jewe ko nakuriye mu muryango ukijijwe mugabo sinari nkijijwe uko mu muryango ukijijwe simba nkijijwe ego wari ukijijwe oya sinari nkijijwe ego ariko ubu ndakijijwe n'amaraso warogejwe n'amaraso umva amaboko hejuru wakijijwe ryari nakijijwe muri 2016 yego muri kandi wavukiye mu muryango ukijijwe yego naho nyine la différence iri en fait en fait hari kwa kundi usanga turavutse d'abord tuvukana ya caca cinyanduruko caca Adamu na Eva urumva kiriya cyose umva umwana agiye avuga ngo uyo mwana ngo nakamarayika bakora bakabebe bugabo kabakavukanye iki icaha cinyanduruko niyo mpamvu niyo bishitse kakitaba Imana mu kwagira hage bakabatiza jo n'ivyari ndivyo kubatizwa iki yumva ama procedure bakoresha kubatizwa usangira iki rero gukizwa ni kwakira Kristo mwami n'umukiza kwemera ko kiya gikorwa yakoze ku musaraba ukacakira ukagitahura ukamenya ico ukamenya ico Kristo ari kuri wewe basi ukamenya kiya gikorwa cakoreweho shakira ko gukizwa sino byo byose twarakuriye muri ntuze mu Sunday school tukavuga ati ego haleluya amina ngo budatahura umva ni bya bindi ni bavuze ani bavuze b ni b kize gukora ibi kizire kwiba ukabikurikiza uko nyene wowe kibaza ngo urakijira umugabo petit à petit Imana igendera ntaho ati en fait hari ikintu kintarakora nturavuga nturakira nturatura rero kwatura nakanwa ukizesha n'umutima ukemera ko Kristo ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe donc ico cyose ndagitahura mais kwanza Kristo ninde mu buzima bwanje est-ce que Dieu nahamagariwe buke en fait ni étape par étape donc tu ndavuga ati okay imvira wavutse muri 1900 ukaja gukizwa muri 2023 umengo ni ibintu ati mais c'est ça en fait ati rero 2016 niho wakiriye Yesu n'umukiza wa ego biba bimeze gute kubera ko ikintu ca mbere abakobwa duhura urabibona rero ngo abakobwa beza biragoye ko bakizwa kubera ikibahura n'ibigeragezo byinshi nashobora kuba niviriye gusenga urabibona nkawe uvuye gusenga nyene umeze neza ugashurwa ku mugabo canke umuhungu hariya satani yinjiye akaja gutirimutsa biramaze gukubako sinavuga gute ako kahita gato niba byarakubaye byagenze gute ubundi bwo abantu bibaza
gukizwa ni ibintu byoroshe genre ndakijijwe hama ibintu byose bica bihinduka tudan kume ngo ni TikTok ni procedure igoye cyane kugenda na Kristo si ibintu biri genre si ibintu byoroshe mugabo biragoye mbwa birakwiriye gusa kandi umaze kubimenya biri just wow bisigura iki bisigura ego urakura n'ibituma twawe n'ibigeragezo n'ubu twama dukugeragezo n'ubu namampura n'ibigeragezo me hajye ubwikizwa nyene hajye usanga nyene ubumva ni Kristo umva utangura umva ijambo mengo basoma Bibiliya yose gwera kwitanguriro gushika kuri amajambo yose bayasoma ngo ibigeragezo byo kura navyo niyo mpamvu hani bacavuga yuko ego urakijijwe ngo ni procedure urugire guma mu ijambo ry'Imana no kurenga no en fait kugira habe changement kuko uko utebana n'Imana uko utebera ku mavi uko uteba uri kurasenga utebera mu ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana nciro ritubwire genre ajya majambo yayandikiye twebwe fete wewe nka Shela umukobwa mwiza yagiye muri Miss Burundi akaningo byagenze ubibamwo gute ubwo buzima bwo kubana na Kristo n'abandi bantu bo hanze bijya bintu biratira umucanya ibyaha umuntu akakubona ingene wambaye avuga ati uyu uwo yaraye muri ashipere ntiyagitaha kumbe ni mu gitondo ni dimanche uvuye gusenga kuba iri apanse yo ubwo buzima bubamwo gute ubwo buzima ego hariyo hanini usanga kavuga like bon babonye umuntu akavuga ati antuko uyu muntu aje kubitoba narindi siyo babandi bavuga ndasabye z'ubukozi amaju yanje ajemo jene sava turagusava n'ibindi bigerageza tukaziravuga ubushaka kuvuga ivyerekeye umukristo ndabaramukije bakunzi ba STV genda bakunda cyane mushitsi mwiza umeze neza ego ndashima muri beza thank you very much no mu mana niko biri twarikomeje ikibazo dutatu twarikomeje ndakwizeye okay siguro gurura neza ndagusavye neza nibisanzwe arubatse na Kristo siguro ibi nta siguro bizinishitse kwambara twagiriye kubamfu oyiko ayaha iyi niho bambara impeta ya betagutse oya si fiance dote mengo bashira ni dote reka tunambare ngaha twambare he ivyo byintoke kabahabuye wabonye bya bigerageza ntaco yarazingura marié oya mu bisanzwe okay Jesse nogirwa baye mahuye kuko hari gihe usanga abaye wawe oya reka usaba kukizwa Mungu nta kibazo ikibazo kigira kabiri urafise umufiance cyangwa ufise umusheri cyangwa ufise umugabo ivyo abantu bakijijwe barabigira cyangwa urisingo ni bine kandi harimo ibyo abantu bakijijwe barabigira mu gihe bafise faveur ivuye ku mana sorry abantu bakijijwe barabigira birashika bakabigira none okay ndakubaze ni hari aba pastor ntibafise abadamu babo ni hari aba prophets ni hari aba like Imana genda mugwire none muzogwira gute mutakundanye ubu rero ubwiye abantu uti genda muri copinage oya siko attention ntituvuze copinage bagira abanjanye bisanzwe ntituvuze copinage uyu niyo mpamvu yanyirukanye petete muri abagenzi cyane abadashaka ko je ibibazo biba byinshi kandi ndagerageza vraiment ariko ndashaka kumenya tutagiye hariya na hariya ibintu bisanzwe umuntu akijije ntakunda kubesha yego ntitubesha soit ufise umugabo cyangwa ufise umufiance cyangwa ufise umusheri sibyo cyangwa ufise abasheri benshi cyangwa uri single cyangwa ufise umudiaspora banza urindire kubera iki andi avuye yava aje kubaza iki kibazo bakunzi ba STV iki jeni sindi ko ndamuvugira oya je siviza magazi okay we vyumvire ko twaye tranquille sibyo akavuye yava aje kubaza kusa umusheri ibi sibyo bigeragezo twako turavuga reka kumugusha nikingoye c'est juste yuko hari ibintu biri privé biri privé ndabigumanye kuri je ako basinizeye kudafisa abasheri benshi ndabyisabye oyicoye se c'abakristo kutari muri ba bana bashuhira ba diaspora
nta kuntu nakumwe abashuha okay uzonyamvite abakobwa bakijijwe ivyo ntavyo uzonyamvite ndagusavye akwa mfite mu niyagira mariage uzonyamvite okay tuzobatumira tuzobishira cyane n'ivyo bintu gahandi uti nshakire amavuta mukuru wanje akijijwe cyane kandi arashaka kumushira akijijwe cyane kandi arakunda abakobwa beza cyane tuzomuse uwoye niba akijijwe cyane arasenga imana izomwerekanya ndaza kumwereka ifoto yawe yayishima ndaza kubwira merci beaucoup urakoze kutuvangira kandi uri kigeragezo uvyumva uri kigeragezo wewe si kigeragezo reka ntawamenye hari umuntu ari ngaha ye gucamenya kandi ndagwaye nsengera ndagwaye gajinga mama nakoze kandi yatubwira uragwaye niyo mpamvu yambaye umupira w'imbeho ingene hashushe nshuhiwe kubwaho savye nsengera shuhi mu kibanza cawe savye nsengera ndabasengera kuri ntuzenyene kuri kamera nubwo byitwa mugwayi ikikwaje jewe Angine imbeho nyinshi nimbeho nyinshi ni ukuri turabibona n'umushiri wanje twashwanye mwashwanye oyoye tumwe cena moyo mama pasta bye Peki mugana wawe n'umuti naje ndagusengera turabisubiye mama pasta umwana nta ntuze nta kajagari gusa mani bakize tugarutse gato wari kuratubwira ingene bigoye mbese ntibagire n'ivyo ingene ibigeragezo umuntu ahura navyo ingene ubisurmonta ingene ubicamwo urabibona toujours nivyo twaba turavuga okay ingene umuntu abicamwo nababwiye yuko ego hano bavuga ngo gukizwa ngo ni ibintu bica biba facile ntiba facile nivyo nyene nababwiye ati turakura n'ibigeragezo avec ta beauté Voilà ivyo nyene nivyo nashaka. Okay, avec ma beauté. Kuvugira muri rusange. Ego ya okay ngira vuga wewe direct. Uba direct. Imani fashe. Mwe batahuze. Okay novuga gute umva kubera ndi umukobwa javu kandi usanga abana nk'udufata ushaka usanga abahungu ikitusa bukaza akagusha kuvugisha like novuga gute umuntu ahura n'abantu benshi umukobwa uhura tovide bigeragezo. Tovide bigeragezo ntavyonze. Umva mbwa uhura n'abantu benshi uhura n'amakamesha abantu y'abahungu urumva. Rero ikintu kimwe ca kiryoha. Tubanda bwatsi ego kera genre umuntu ataraja deep urumva. Wacu usanga ati haje naka umuntu ntiyamenya ama decision afata. Uje wese wacu usanga ati none mana nsubire ati oyawe. Umva ni bya bindi like urabufise ubwoba bwo kugwa ubugira iki tujya muntu nta kuntu yongwi genre ufise bwoba mvuga umushaka kwevita ibintu mugabo ugwa usubira uvyuka mugabo ikintu kimwe nashe mbona ko kiryoshe mu mana nuko kubera a force gutebana n'Imana uramenya ati iki kintu ndacemerewe iki naco ntaco nemerewe uri muri babandi uvuga ati uyu muhungu Imana yanyeretse yuko tutogendana ugacumuheba kandi wamukunda ukamuheba kwera wumva Imana yakubwiye yuko bien sûr aho rero imigambi dufitiye ni myiza cyane gusumba iyo yego kandi iratuzi irazi ibyo dushaka twebwe nyine ubwacu nawe ntuzi ibyo ushaka ufite ntabyo uzi ibyo ushaka irazi ibidukwiriye izi ibitubereye yego irazi ibitubereye mbwa n'Imana yabifasha uwifashije nawe waca wicara ngaho ngo je ngo ndarindire non c'est pas ça wisezerano mu musanze araza agashagomanga kazati wewe ngwino hano hari amatemonyesha abantu benshi oya hari amatemonyesha abantu listen hari amatemonyesha abantu benshi bavuga ati nyine bahuye n'abantu babo iki kandi usanga bakijijwe iki mugabo hari umuntu Imana ikubuza tureke n'ivyo bintu hari n'ibintu Imana ikubuza hari ibintu Imana ikubwira ati ibi bintu nonse ndabigushaka mu ntavyo anseta umuntu agikizwe na umuntu asoka ahantu hose urumva usoka n'abantu hose ukajana n'abantu ari bo bose urumva uje wese abari twende iki ibyo amajambo wavuga ugasanga mugabo titapti Imana yakweka ati iki kintu kikube nawe ugenda urumvise seme yavyo dufate abantu bakubwira ati habe numva ati yakijijwe arahevye inzoga aca mvuga ngo ubwizwe none kugira inzoga ngo niguhebe inzoga ngo niguhebe ikiye no wewe gusa menya Imana menya yegere iyo nyenzo zakweka ati akakano kwe nikagutoga nkakubere kandi nawe ukavyumva urasanga ugize na gumbi y'inzoga dufata biheba bukebuke iyo nyene igendera girikira kuraho kandi usanga abagenzi bamwe muko muri yero bavuga ati why kuko bagenze ko yagira gutyo kumbe ni bukebuke igendera kuraho bukebuke ahantu wahora uja ugasanga wowe nyine ufati hano ntiyakingohera iki abantu bashobora guhera gukizwa bwa diep ngo gukizwa bwa hatari ngo none ngo ibi nibi ngo none iki naco ni icaha bwimenye ko kinari icaha cyangwa atari icaha uruje ntibi genre wowe hanini tebana n'Imana okay nk'umuntu ariko araturaba bakavuga ati uwo mukobwa yego irevre turumva yuko
yuko amajambo avuga turavyumva yuko azi Kristo ariko uko biri kose hari abantu bavuga ngo mwumve ivyo mvuga ivyo nkora sivyo mwebwe muze mwumvirize ivyo mvuga mugabo ntimwinjire mu byo nkora ivyo ntimukeneye no kubimenya sivyo wewe uno musi umuntu ariko aradukurikirana muri kano kanya ni gute umugaragariza yuko ufise ishusho ya Kristo muri wewe ko yakubonye kuva hejuru gushika hasi ni gute umwereka yuko Kristo ari muri wewe agaragara muri wewe agendera muri wewe ni gute wobimwereka ni gute ndabimwereka mu vyamwe mu caractère muri façon ni comporta kuko nivyo ninakubwiye sijo kuza ndi imbere yanyu nkababwira ati je ndi mu Kristo hama mukaca duhura ahandi hantu ndi muri kati ya malaki dazi umva ibiki byose uvuga nti moya mbiri ti defo gato tamoro sister ni sawa uri ba wundi like ni vya bindi n'umuntu aca ati shira n'umweranda no ivyo byose ntabijamo oya ntide tete muri katika tutambira mu mana nakubwiye ati no mu mana hariyo batigisirimba wewe ndagusirimbe ndabibona mwaya turasi mumbugirize Israel mbonye mumbigirize ewana hari inyuma mudushiremo adutambira igisi wowe ti no mu mana tura vibe tura cyane gose turakatika tugashika hasi umva none ti yazamuka ni hatari nkora aho marume ngomba guruka mwanya biri tiko ndababwa ariko n'ibintu nyene biba vyoroshe no musi nk'ubunye hoza nk'umuntu akavuga ati jewe Imana yambonekeye ko Shela ari wazo w'umugore wanje wisezerana okay ivyo bintu biri mu bantu abakobwa benshi bitugora kumva je navuga ati none yo Mana yaje kukuvugiramwo jewe itaje kumbwira ndi gute ushobora kandi ugasanga uwo muntu afise mpemu yera amavuta ya Yesu aramukorera sivyo kandi nawe urakijije uratahura amavuta uratahura mpemu yera wari uratahura power afise ariko haciye haza umuntu neza ari wamurungitse vrai ambwira ati jewe Shela jewe rero burya niwe wisezerana Imana ni wowe nyene yanyeretse mu nzozi wowe mwico gihe uvyakira gute mbega uramutahura ni hahane uzifatamwo gute bigenza gute yaje nakubwiye si ari mu mana kandi ari Imana vya Jean ari muri Kristo kandi ari Imana ya mutu Jean yabimwereze rero iyo Mana niyo yiwanje nanje nkaba ndi mu kibanza nyaco kubera iki nk'abantu usanga bavyita ati none twe kije nanje Imana tabimbwira maza d'abord urabe est-ce que mu kibanza nyaco bisigura est-ce que sina mama Aisha yo ati mama Aisha gerageza bishimitsaga iki kibanza kirasenge pakaza kwanza nza tuonya kayabo ngo mama Aisha umwana nize dukora tuvuga nk'ivyo abari blague wala okay okay hama rero ivyo oye mu kibanza nyaco bisigura est-ce que jewe ndikunda abana n'Imana kugira isho kubimbwira siwi iyo Mana izozimbwire na je izozinyereka ati buriya rero wa muntu washaka wa muntu naguteguriye this one go nawe aca mukwereka iramunye kuko umva fete simuka si bya bintu gwakwetse wewe wahama ngo nanje ke kunyereka kandi isashi ya twebwe babiri isashi ya kazoze bya je na wewe donc irabikwereka nanje nkaronka confirmation muri jewe nkaronka ama preuve nkaronka yuko ati okay ibi bintu koko ni Imana yamurungitse ni nta nemwe birakubako hakaza umuntu nkamya ngo bya wewe sibya bani biramba ati zibyo bisa oya kandi zimya mvuze aya matara ari izuba nazo zimya kamera kupera nari mwaraza kukubwira akambwira ngo iki sha ngo ni wewe es hari abavugisha ibinyoma hamwe navugisha ibinyoma hari abantu ofite twaba twihenda ukamengo yuko nje nyine naciye mbona amantuze ama avantage yo kuja mu Mana biraryosha ati gituma biryoshe uramenye yuko uyu muntu Imana yaguhishurira ko umuntu yaguhishurira kugira ati uyu muntu koko sivyo Shela ukiraho nyene biramaze gushika Imana ikakwiyereka twika mu buryo butandukanye nyene hakaza nk'ikimenyetso vraiment ukavuga ati sha ni Imana kwera ibikonze vyabaye duhe nk'uturariro tubiri ahantu wabonye Imana bavuga ati
bya vrai jewe agatemwanya sina question ngo Imana iri muri jewe gusa urumva ikintu kimwe nabonye yuko ibi kimenyetso ni Imana koko kandi apana tureke navyo ndi ngo bihambaye ngo umuntu haba yiteze ibyo bintu biri big no guterura umusozi ukagira gutya ati kacu wirukangana hajya muri Tanzania no c'est pas ça no muri twatundi dutoye ariko kandi gato yiwewe uvuga ati muri kakandi kantaco Imana ikakwereka yuko ndakuzi kandi navyumvise hari umunsi vraiment sinafunda kandi mu mutima navuze ati mana habwicubahiro warankoreye umuti urumva oya simba warankoreye n'umuti ofete umengo nakantu gatoyi mugabo ni bya bindi harageze ahantu nari mfifiye baje hana ngo fifira yego ari gutira abakobwa beza mu kena Guti. Oya Yo nindi dosi. Oya sikese yidu ni hahandi nyene nafite nta kibera ubusa. Je byabaye kubwira nce mbona yuko yego nyereke yuko no muri kakadi kantaco. Navyumvise ndazi ico ushaka ndazi like nakibonyeshera. Tu es à moi. Je suis à toi. Pake genera so urumva hama ko kundi usanga ibintu bisanzwe bashaka amahera bashaka iki kajona umuntu umwe araje ndagusororere umva nje nje gusora bisanzwe ahandi ukaje usanga mukuru wanje bakunda guharira akaharira na n'umugenzi wacu wundi hama bakora apropo y'ivyo y'ivyo mu nyuma wiryanse nga urumva nanje ndicariye nga nditurije ndabwira bati okay abantu ati kora hari bagasheta n'amafaranga ati baranayafise nanje ndahati jewe arbitre ibintu bigenda gutya oya ibindi bigenda gutya nzi usanga ukora arbitre bisanzwe rero arafa atsinzwe umuntu avuga ati akunda yashira mu mufuko reka ndahereza arbitre nukunda kugira Imana mani ndashaka bafanga none ndabigenze gutse numva nsama umuvye mahera ikimbwa nyine bya bindi kandi sinabigiye n'Imana cyo bavye ndi kugira ko senti umutima wawe nanye ko nshaka amafaranga umukobwa ashaka kugira inzara ndashaka kugira imishatsi yanje umva nyine Imana none man direct ikiragira tahoti kirakemutse amafaranga ntangwa kuyadiviza ati okay inzara kirakemutse like bya bindi nyene afite kugira n'utuntu dutoyi mbwe nyene kandi ndazi ico ushaka nabibonye donc nayibise ijwi ryawe yego nabikubwiye uganika nyene kasanga amahera none amahera y'iki mugabo navuze nti Jesus c'est toi hein kanaga kunze cyane wow Jean twandiko ndakogwa ko cyane kandi merci beaucoup mu kurangiza ikiganiro antwa ndibaze ko twavuze byinshi ni waba uri umuntu utahura nkemu yaragukorere ko agutahuza amajambo yose twavuze ntiwumve muri sanse wawe wishakiye ngo tugenda muri commentaire uvuga ibintu bitabaho no nkemu yaragutahuza shagre mbona niyangariya Yves atahuze mu byumve neza ntimutahure ibintu uko bitari mu kurangiza ikiganiro Shela nka wewe sivyo ukomeze uko Imana yakuremye byagiye uracamo sivyo entre vya Miss Burundi nitwabigarutsemo nibaza ko yari experience nini ya chat twicara gatoya ndabizi ntaco ni borega nige ni nta yego ni c'est titre ya Miss abashyize muri finale bose ntibitwa ba Miss voilà Miss Shela ako twari kugahera ko abashyize muri finale bose kajya titre ya Miss voilà nibaza yuko Imana none kwitakwiyeretse abari wowe ba Miss Burundi tutugira tukigira oya mtubwira Imana usenga cyane ntiyari yashatse kuba Miss Burundi ibi ni muri bya bigeragezo twahura navyo ko nanze ngoma ndakomera ikigaragaza non c'est pas ça en fait ugira sinzi ikintu ugire mugabo reka ndabivuge mu maja Imana ifashe simpave ngira ikintu genre nshaka kote cangira iki ati Imana yakwe itanyiyeretse cyane ko kitavuze ati ujya n'umwana wanje reka ndamutora bari waserukira abandi bigemeho mu Burundi none abandi zibutse ko nabonye batakijiro bari en fait ni umugambi w'Imana donc sinagiye mvuga ati ngo ndetse confirmation wiki ivyo like ni bya bindi ni experience mu zindi nshaka ilica naraguhaye kuvuga urumva ukunye utafise amasoni ukunye niki like genda we impact le monde urumva ige experience nagize kuja muri Miss yaramfashije ni naragonse ama opportunité menshi urumva afasha kugira ibyo bindi bintu navyo bikafluence abandi bantu muri genre muri sens ya nyine yuko kuba influence nyine bakavuga nti okay wow hari Imana nta wamenya ofete nta wamenya niyo mpamvu rero ikintu cyose kiba ni umugambi w'Imana imagine ndavuga ati genre
ubugombe bwawe bube avuga ati okay God wavyakiriye gute natakiriye gute ntiwagiye kurira ukavuga ati n'Imana iwe ndetse kubijamwo yego ndetse kubijamwo kandi iyo mpamvu ntarize kubera iki ubufise yindi ati that's Mutuma mvuga ukuntu oya naco oya ntakurira ariko ni kwakira ubugombe bw'Imana byose bitubamo cyane gose ibintu byose bidushikira ibitubereye ofisi ni hamwe navuga ati ngo none Imana ngo kutampaye iki kintu ukidogera Imana mbwe Imana yibiri jare ndakuzi rero wowe tuza wowe ngira confiance ko wamenye ko wantahuye ko wamenye waranyakiriye wakire Kristo urumva rero reka jewe aje nkora Fatima ngira ati byose ubugombe bw'Imana yasesa haleluya no musi dafashijwe cyane mu kurangiza akajambo kanyuma wobwira abandi bigeme bari mu rugero rwawe abandi bigeme bashobora kuba no musi bari hirya no hino donc barasanzaje esprit yabo itafite hano ihagarara urabibona ugasanga umukobwa uje wese bariruka ntazi cari ntazi kiri muri we canke n'iryo jwi ry'Imana iravugira muri we mugabo ntagire bon ntashobore kuryumva kuko burya amajwi yose tuvugiramwo sayimana gusa na satana araza mu yijwi akubwira ati nanjye akantu kivye kweri ubona ko ubutese byose biza mu yijwi urumva mu mutima ukumva bivugira muri wowe nakaye kajambo wahanura abandi bigeme bari mu rugero rw'iwawe na jewe ndi na burimwe wiwe turabiteba ko cyane tazabisubiraho ngivyo wanje twaye okay akandi kajambo nabwira abana bigeme busa n'abandi bose genre bisanzwe muri rusange reka ikintu wavuze ati batakaye bagize iki urumva ivyo oye ni en fait ivyo bituzoza nk'intahe urumva kuko hari testimonials menshi twumva abantu baguye bagize kamwe akavuga ati ubu muri Kristo ndahagaze nka umusirikare like that so ikinovuga nuko twegere turabe abagenzi abo oye bakijijwe hanini abantu nibo batuma dushika kure shera abantu bose mugendana barakijijwe si bose bakijijwe mugabo hari bakijijwe donc en fait raba entourage en fait abantu batwa influence ni environnement twatubayemo rero nko oye d'abord amaze kwanza asenge arabe environnement arabe abantu bamufasha niko novuga yego arabe abantu bamufasha arabe environnement yojamwo nimba koko abishaka afise yumva umutima uba abandi babwira nti je navyo nkeneye mwasi kazomufata tuko turagenda donc novuga gute amaze kwanza arabe environnement yogenderamwo abantu bakijijwe abantu fasha kwa avance abantu bamutera intege yanjo kintu cyane numva novuga abantu nibo abagenzi nibo hanini bagize nukuvuga hari umuntu yavuze ngo nyereka abagenzi bawe ngo nco ndakubwira uwo uriwe yanibaze yuko no mubo tugenda na bose haba harimo ibigeragezo bya misi yose abatugusha abatuvyura nukuvuga rero nahi iwacu kuraba mbega mu buzima bwacu dukeneye iki dukeneye kuba nde turakeneye mbega kuba hafi y'Imana turakeneye kwera kuko bikose ngaha ku isi turi ingenzi kandi turafise iyo tuzoja cyase niyo twavuye so watubereye umugisha udasanzwe mu kiganiro prophète ukozi w'Imana Shakira aho usanga sinzi ibiyo bivuye aho usanga ari Imana ikiraca muri jewe ndakwature ko professeur mama ndagusibire cyane Miss Sheila merci beaucoup namwe byo kuntumira mu kiganiro yego twizere yuko ikiganiro dukoze gifise abantu shakoze ko turabakeneye muri commentaire mutubwire ntimuze gukomanta abantu turabitwa mukunda kuvuga ntimuze gukomanta ivyo mubona hanze sivyo mukomante ivyavuye mu kanwa kiyo kuko ngo akari ku mutima gasesekarira ku munwa ibiri mu mutima wawe ari vyiza n'ivyo uvuga ni vyiza ibiri mu mutima wawe ari bibi n'ivyo usohora ni bibi so thank you so much turabashimiye cyane bye ciao Every story matters.